mu Umushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi twaratunganije iyi nama kugira ngo twihweze icegeranyo c'abahinga basuzumye ibikorwa byo muri kino gisata c'indero kugira ngo dushobore kugiteza imbere hanyuma gishobore gufasha n'ibindi bisata gushika kuri yambona kazoza y'igihugu cacu, igihugu cifashe mu mwaka wa 2040, igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Kugira ngo dushobore kubishikako twatumiye abantu bavuye mu bisata bitandukanye, abasanzwe bakora mu gisata c'indero, abaserukiye ubushikiranganji butandukanye, abaserukiye abigisha, abaserukiye abajeje intwaro mu mashure, abaserukiye ya mashirahamwe aharanira agateka kabigisha, eka mbere n'abaserukiye amashirahamwe y'abaya leta canke amashirahamwe yigenga. Ivyo twabikoze guko mu gisata c'indero abo twigisha ntibaca babwiza gukora mu gisata c'indero, ariko bakora mu bisata vyose bigize igihugu cacu. Nico gituma rero twari twatumiye abo bose kugira ngo koko baduterere, batubwire utuntu tutagenze neza babona ku bakozi tubasohorera, hanyuma bavuge bati aha no ngaha ni muhahinyanyure koko musohore abantu babafasha guteza imbere ibisata vyabo, navyo ari byo bizotuma igihugu cacu gitera kija imbere. Twaciye hirya no hino ingene igisata c'indero gitunganijwe, ingene inyigisho zitunganijwe, dusanga koko harimwo utuntu two guhinyanyura. Nk'icambere no babwira twaravye n'amasaha twigisha ugereranije n'amasaha yigishwa mu bindi bihugu canke ku isi yose, kuko hari ibiharuro mfatiro vy'amasaha yigishwa, dusanga kuri ico kijanye n'amasaha twigisha hobaho impinyanyuro, kuko twasanze gaha mu gihugu cacu twigisha umwanya muto ugereranije n'umwanya warutegekanijwe. Hanyuma mbere twaravye n'ingorane ziri mu vyigwa ibi canke biriya, dusanga rimwe na rimwe biva ku rurimi abanyeshuri bavyigamwo, nagwa ari kabara ururimi rw'igifaransa, aho twasanze abanyeshure biga amasaha make y'igifaransa ugereranije nayo bahora biga kera. Mbere twaravye nk'amasaha abanyeshure biga kuva mu yindwi gushika mu y'icumi, dusanga hafi biga nk'inusu yayo abize muri ya systeme ya kera bahora biga. Bica bituma rero dutahura igituma abanyeshure bahejeje amashuri ubu usanga bafise ikibazo mu rurimi rw'igifaransa. Tumaze kubona rero bafise ingorane mu rurimi rw'igifaransa, twaciye dutahura n'ingorane ziza zibonekeza mu bindi bisata basanzwe bakurikirana. Arico gituma abari bitavye inama babonye yuko hobaho impinyanyuro mu gisata c'indero kukijanye n'amasaha tubwirizwa kwigisha ivyigwa ibi n'ibindi. Ikindi twabonye kugira ngo koko tuzoshobore gushika kuri yambona kazoza y'igihugu cacu, nivyo dusanzwe twigisha. Mbega ko twigisha ibiharuro, igifaransa n'ibindi, mbega nta bisata dukeneye gushira mu gisata c'indero bishasha kugira ngo tuvyigishe koko bizoshobore kudushikana kuri yambona kazoza. Nico rero abari ngaha babonye yuko ari ngombwa yuko mu gisata c'indero dushiramwo ibindi bisata bishasha tukavyigisha kugira ngo bize guteza imbere vya bisata vya leta canke ibisata vy'abikorera utwabo. Ivyo rero kugira ngo tubishikeko twabonye yuko atari ubushikiranganji bw'indero bwonyene buzovyisangiza, ariko tuzokorana n'ubundi bushikiranganji, tuzokorana n'ayandi mashirahamwe y'abaya leta canke yaba arayikorera ivyabo, bakatubwira bati dukeneye yuko umuntu musohora abazi iki na kiriya na kiriya, kugira ngo azoshobore kuramira novuga ayo mashirahamwe y'abaya leta canke yaba ayikorera utwabo. Twabonye ko ivyo bisata kandi ari bisata bibwiza kujana n'ibihe turimwo. Nico gituma tuzosaba intererano ayo mashirahamwe kugira ngo koko
mu guteza imbere canke mu kubaka igisata c'indero dusubire gushiramwo ivyo bintu bishasha. Ariko kandi kicegeranyo twemeje uno munsi cakozwe n'abahinga uno munsi bagiterereye natwe tuzoca tukijana hejuru kugira ngo bakirabe babonye bibereye izo ngingo tuzoba twafatiye ngaha dushobore gutangura kuzishira mu ngiro mu gisata c'indero. Murakoze.